Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ndabaramukije ndongera ndabaha ikaze mu makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 2026 Nyakanga umwaka wa 2023 mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru yubakiyeko. Abakozi bakorera mu bisata bitandukanye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura baridogera itunganywa ribi ry'akazi rikorwa n'umuyobozi mukuru w'ico kibuga c'indege, aho bavuga ko bidindiza akazi. Murano makuru twabibateguriye. Abigisha babakutsa kivi bo mu ntara ya Muyinga baridogera ababarongoye ko bamaze imyaka 4 bakora badahembwa, ariko abaje mu nyuma bakaba bararose imishahara. Abo bakutsa kivi basaba gutunganyirizwa. Turabafitiye n'ikiganiro ubahuka mwaba mukurikira ku misi yose ya kabiri mu gice ca kabiri c'amakuru. Uyu munsi tukaba tuza kuyaga ku cegeranyo giherutse gushikirizwa n'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Aya n'ayandi twabateguriye ni mukanya sase, mukanya idonido sangikazi. Ndasubiye kubaramutsa nari mpejeje kubica ku masonga. Imyidogo ni myinshi mu bakozi bakorera mu bisata bitandukanye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'i Bujumbura. Imvo ngo nitunganywa ribi ry'akazi riva hanini ku ngingo zitabereye zifatwa n'umuyobozi mukuru w'ico kibuga c'indege. Ibiheza ngo bigahungabanya abakozi hamwe n'akazi muri rusangi. Idonido na Josiane Muzaneza. Umuyobozi mukuru w'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, ambasaderi Mpurabagaya Joel, niwe abakozi bakorera mu bisata bitandukanye kuri ico kibuga c'indege bidogera biturutse ku ngingo zitabereye afata. Ubwa mbere bamwagiriza ko hari abakozi yakuye mu mabanga yabo kandi bari babishoboye, abasubiriza n'abandi bakozi badafise ubumenyi buhagije. Aha amasoko yacu ku kibuga c'indege agatanga akarorero nko mu gisata kijejwe kuzimya umuriro mu gihe hadutse impanuka, ico bita mu gifaransa service anti-incendie. Uwo muyobozi mukuru w'ikibuga c'indege yatumye hakugu witwa Matata Zeferin yarasanzwe bifise nk'ubumenyi bwinshi, amusubiriza no witwa Habarugira Nikeze. Ubu nawe amasoko yacu kuri ico kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yemeza ko atabumenyi bukwiye abifisemwo. Ikindi abo bakozi bagiriza ambasaderi Mpurabagaya Joel nuko nko mu gisata gifasha mu bijanye no kuyobora indege tour de contrôle mu gifaransa hakora y'abakozi badafise ubumenyi bukwiye kandi badakwije igitigiri c'abategerezwa kuhakorera. Ni mu gihe hategerezwa gukorerayo abashika 12, ariko ubu hakaba hariyo abakozi 4 gusa nkuko amasoko yacu abimenyesha, ngo kandi cari gisata gikeneye abakozi benshi baza barakuranwa mu kazi. Ivyo rero bikaba bitera impungenge nyinshi abakozi bakorera ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, narijya ico gisata arico nyamukuru cane kuko ariho bayobora abadereva b'indege zose ziza canke ziva kuri ico kibuga c'indege. Saho gusa amasoko yacu kuri ico kibuga c'indege yemeza ko hari n'ibindi bisata nk'ikijejwe gucungera hakoreshejwe ivyuma vya kamera canke scanner. Hari abakozi bake cane ngo kuko hari abo yirukanye ariko ntiyabasubiriza. Ivyo zose rero kubwabo bakozi ngo bituma akazi gakorwa nabi mu buryo budashemeye. Kuri ivyo yagirizwa n'abakozi arongoye, ambasaderi Mpurabagaya Joel tukaba twamubuze kuri telefone yiwe ngendanwa. Mu makuru yacu azokurikira tuzobandanya kubabwira ingorane zitandukanye zihanze abakozi bakorera ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye hamwe n'inkurikizi zavyo. Josiane Muzaneza. Tukivuga ibitagenda neza mu gisata c'intwaro, ishure ryigisha ibijanye n'intwaro ritwawe nabi kandi rikorerwamwo birahakwa guhagarara hamwe atacokorwa ngo rigarukirwe. Ivyo bivugwa n'abigisha bakorera kuri iryo shure nk'uko tubisanga mu rwandiko baheruka kwandikira umushikiranganje w'abakozi n'akazi bamutabaza kwitunganywa ribi bagiriza umuyobozi mukuru w'iryo shure bita mu gifaransa École Normale d'Administration ENA mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Izo nizo na Eloge Divin Remesha.
bikuru bikuru mu bivugwa mu rwandiko abigisha 30 kuri 34 bakorera ku ishure ENA bandikiye umushikiranganje w'abakozi n'akazi bagatanga n'igopi ku mukuru w'igihugu be n'umushikiranganje wa mbere bihagaze hanini kwihonyangwa atacamira ry'amategeko agenga ishure ENA. Abo bigisha bamenyesha ko ahamande yo kuba ishure ENA ridafise ishusho ntunganyakazi kuva hejuru gushika hasi rigenderako ngo n'inama nshingwantwaro ni nk'uko atayihari. Ivyo bikaba bituma ku bwabo bigisha umuyobozi mukuru w'iryo shuri yiha ububasha bwose bwo gukora icyo ashaka. Abo bigisha 30 bandikiye umushikiranganje w'akazi n'abakozi batabaza ku ishure ENA ryogarukirwa, bavuga ko imigambi ishure ENA riba ryariyemeje gukorana n'abarifasha mu bisata bitandukanye na cyane cyane ivy'intwaro hari imwe itigera ishikwako canke ikanibagirwa biturutse ku muyobozi mukuru. Ikindi kivugwa nuko n'abandi bayobozi basanzwe bahari kugira amufashe gutwara neza atawe agisha inama mu vyakora, iruhande yuko n'abandi bakozi bose batamenya na kimwe. Ingaruka kubwa bandikiye umushikiranganje w'abakozi n'akazi ngo nuko ataneguro y'inyigisho nkarisha bwenge zikenewe gutangwa mu bisata bitandukanye yigera ikogwa, bigatuma atamusaruro bizana hafatiwe ku kamaro ishure ENA ryari kuba rifise. Ibishigwa muco abo bigisha bagiriza umuyobozi mukuru wa ENA nko kutitaho ingorane z'ubumenyi buke zishobora kuba zihari mu bisata ENA yarigenewe gukarihiriza ubwenge. Umuyobozi mukuru w'ishure ENA yagirizwa kandi ko atagushishoza akoresha mu guha abo bigisha akazi na cane cyane akajanye n'amatohoza abakenewe n'iryo shure bivanye nuko adafatira ku bumenyi bw'abatumye, bigatuma akenshi biva muri ayo matohoza atakanovera biba bifise. Abo bigisha 30 bo kw'ishure ENA bakaba kandi banamenyesha ko ivyegeranyo vy'ivyakozwe bitangwa n'umuyobozi mukuru buri mezi 3 atakuri kuba kurimwo. Umwuka mubi mu kazi nico kindi kinegurwa nabo bigisha. Hano basigura ko ugerageje gusemerera agasaba itunganyo ryiza ry'ishure ENA, uyo muyobozi mukuru amuhanisha kumukura mu mabanga yararimwo akamuha ivyitwa mutation mu gifaransa. Iruhande y'itunganyo ribi ry'akazi ryagirizwe umuyobozi mukuru w'ishure ENA n'abigisha barikorera ko uyo muyobozi aragirizwa kandi n'itunganyo ribi ry'ubutunzi bw'iryo shuri. Tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Urakoze Eloge Divin Remesha. Handi bikorwa bitagenda neza ni mu gisata c'ubutungane, aho bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bagiriza umushingwa manza mukuru wa sentare isubiramwe imanza ya Ngozi Yamuremye Prosper ko ari we azingamitse ubutungane mu kurekura zimwe mu nkozi z'ikibi zikidegemvya maze agashira mu bihano inyamiramabi ziba zaranguye neza ibanga zijejwe. Ivyo byose akabikora kubera igiturire canke ategetswe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Ngozi. Elvis niyo mwungere. Abo banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bagiriza umushikiriza manza mukuru wa sentare isubiramwo ya Ngozi Prosper Yamuremye ko ari we yari kujimbonera kureza ibirarizo cyo ku Jonas asanzwe no mukuru w'abagendesha amapikipiki muri iyo ntara be n'icegera ciwe Girukwishaka Viator, bose bakaba bagirizwa kwiba ipikipiki bagaca bayigurisha. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bemeza ko umushikiriza manza Yamuremye Prosper arekuri izo nkozi z'ikibi kubera amafaranga y'igiturire ziba zamuhaye. Aburangene uwo Prosper Yamuremye arekura inkozi z'ikibi z'imoto kandi ari ndongozi byisanga nimbonera kure zo ku rwego rwo hejuru, na cyane cyane ko abanza gupfumbatishwa n'izo nkozi z'ikibi kuko bari bisoma bisanzwe bifite amafaranga. Aca yagiriza bariko barakora amadosiye yuko bafite umugambi wo gusambura umugambwe mu ntara. Abo yagiriza ko bafise umugambi wo gusambura umugambwe ni nyamiramabi barangura umwuga wabo bisunza amategeko. Aha bakavuga OPG Rukundo Jambere Kimasi yakuwe Ngozi arungikwa gukorera muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza, hamwe na Muhimpundu Caritas yarungitswe muri komisariya y'intara ya Ngozi gukorera mu byo kwigisha abapolisi bashasha. Uko ari babiri bakaba bazize gufunga izo mbonerakure zagirizwa kw'ipikipiki y'umunyagihugu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko abamaze kurenganywa n'uwo mushikiriza manza Yamuremye Prosper ari benshi cyane kubera akunda kurya ibiturire. Imiryango y'abantu barenganijwe n'uwo Yamuremye Prosper asanzwe bavundiye mu maprizo ni benshi cyane kubera ko akunda kwakira ibiturire by'abantu bitwaye mu ntumbero yo gupfunga inzirakarengane. Tanga akarorero k'umukenyezi yitwa Fiye w'umunyarwanda afungishijwe n'umubosi se hoteli bita Carrefour mu Kayanza, misi yose yamutangira igiturire. Bo bagasaba bati boraba dosiye nido babona yuko uwo Prosper Yamuremye acobereye gutwara
parike nkuru yegamiye sentare y'urumanza za Ngozi. abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi basaba ko uwo mushikirizamanza yohanwa hisunze amategeko kugira ntibabandanye guhohoterwa. Basaba ko nyakubahwa umukuru w'igihugu yobogoza uwo mugabo yamuremye Prosper kuko abenegihugu batoyi ntiyigera bakirira mu biro, abakirira mu rugo kandi akabasinyaguriza ku rugero rudasanzwe abatera ubwoba kuko ata kintu baba bafise cyo kumuha, na cyane cyane ko atabona kumenga ariko arata umwanya, ariko abifise abona bafite uburyo akabakirira mu biro. Rero abanyagihugu barababaza cyane. Mu ruganda rwa RPA twarondeye mushikirizamanza yamuremye Prosper ntiyakanye canke ngo yemere ivyo bamuvuga ko, yadusabye ko twomusanga mubiri we tukabiganira. Tugukengurukire nawe Elvis niyo mwungere. Tumira mate dutandukire ibivugwa mu gisata ca politike. RPA. Imvugo ngereranyo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yiyita intare iterekana inzara kandi itagenda yasamye ni imvugo y'iterabwoba no kwiganza. Ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira. Kubwa Frederic Bamvuginyumvira gutwara neza su kwiganza, ahubwo gutwara neza nukuja inama n'abantu no gutahana abarundi bangaye. Navuga ko aho umukuru w'igihugu c'u Burundi atahiye mu Burundi yaravuze ibintu bibiri. Ikintu ca mbere nikijanye n'ingene abarundi batokumva ibihuha, batogira ubwoba ko we yigeranya n'intare iterekana amenyo yayo, iterekana inzara zayo, ariko bikomeye ko atakugira ubwoba. Rero ica kabiri yavuze nuko hari abantu banegura izo ngendo ziwe bakavuga ko bigirwa n'abantu ngo bacafuje Burundi, bacafuza Burundi, ngero habonetse ingene baza kubesheza mwe n'ivyo bintu ngo abantu batashaka kuvuna inkokora abarundi ngo ntibasubire gukora. Ku bwanje nuko kuvuga ko ari intare, bwa mbere intare sindabizi ngene navyumva, ni ikoko citerabwoba kuko ciganza. Ugutwara neza si ukwiganza, ugutwara neza ni ukumvikana n'abantu, ukuja inama n'abantu, ugutahana abarundi bangaye, ukagira politike mwumvikanye. Kira noneho ya ntari ku amenyo ukayikura n'ivyara, gica kibi igikoko gisanzwe ngaho nta nico kimara. Ayo menyo aramenya ko yahabwa n'abarundi n'amafaranga y'abarundi, ayamuhaye izo nguvu, mugabo uyu munsi ugasanga uteza imbere abarundi abateza inyuma. Uwo asanzwe anarongoye urunani rwa politike Sefor Arusha arongera akamenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yihenze mu kuvuga ko abarundi bari hanze aribo bacafuza Uburundi. Nta kintu na kimwe, nta migambi iri miraba mu gihugu kugira ngo abanyagihugu bagire ivyo bakora, aho kucavuga ngo abarundi bavuga uko ntari bacafuza Uburundi. Ntiducafuza Uburundi, turabukunda nkumbure no kumusumba, nuko nkumbure we wariwe ikira urubanza, rero ntiyihaye ngo akunda Uburundi. Iki kibazo nibaza ko yokireka, inyishu nuko twokwicara tukaganira ibi bibazo bijanye n'ingene Uburundi butwawe. Nico conyene gikuru cogabanya mwene aya majambo. Twebwe turavuga ibihari, mugiye tuvuga ibihari ntibyo ngo turimo turirabusema, kuko nawe president uravuga ibihari, none weho kuko ibivuga jewe muri tike kubivuga kandi nawe ubivuga. Yari Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Tukivuga ibijanye n'imvugo zitabereye, abanyagihugu bamwe bavuga ko inama zigirishwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu gicugu zibateye umutima uhagaze. Abarongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi bakaba bahora batera ubwoba n'abatari muri uwo mugambwe kugira ngo bitabe izo nama. Emile Nibasumba. Hesha hashika mu bucagucagu, abanyagihugu bamurindiriye bobo bararikwa amasaha 3 imbere yuko ashika ku kibuga kiba gitegekanijwe kuberamwo inama y'umugambwe CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo amaze amezi azunguruka imihingo itandukanye y'igihugu
umugambwe CNDD FDD umenyesha ko gushika ubu amaze kugendera amazone arenga 240 y'u Burundi kuva atangura ico gikorwa. Bamwe mu batari mu mugambwe CNDD FDD bavuga ko bitaba ayo manama atangura mu bucagucagu kubera gutinya ibishobora kubashikira hamwe bosiba. Abarongoye umugambwe mu kibanza umunyamabanga mukuru aba yateguye kugendera bararika abanyagihugu mwijoro bakijyanye bakoresheje ivyuma birungika amajwi kure. Ahabera ayo manama nka hose imbonera kure ziba zirikanuye zicungishije ijisho abanyagihugu bashobora kutazitaba. Bamwe mu banyagihugu bakavuga ko batangazwa n'ingene umugambwe CNDD FDD wemererwa gukoranya ayo manama y'ijoro kandi bitemewe n'amategeko. Tugukengurukire nawe Emile Nibasumba. Mukanya ibivugwa mu gisata c'indero. Europeya. Nari babwiye mu ntango zano makuru imyidogo ni myinshi mu bigisha babakutsa kivibo mu ntara ya Muyinga bavuga ko bamaze imyaka igera kuri 4 bakora badahembwa. Ni mu gihe abaje gukora ako kazi inyuma yabo baza barahawe imishahara yabo. Abo bigisha basaba indongozi mu gisata c'indero kuvira hasi ico kibazo bakabatunganiriza. Idonido na Dani Claire iratwumva. Bamwe mu bigisha babakutsa kivibo mu ntara ya Muyinga bavuga ko batarahembwa amafaranga yabo bakoreye kuva mu mwaka w'ishure wa 2016 gushika mu wa 2020. Ivyo rero biruko mu gihe bamwe mu bakutsa kivi batanguye ku kazi nyene mu mwaka uheze baje barahawe amafaranga yabo. Abo bakutsa kivi bamaze imyaka hafi 5 badahembwa bavuga ko amafaranga yabo yoba yaranyurujwe. Ngaha mu ntara ya Muyinga hari imyidogo ikomeye cyane y'abarimu bakoze ivyo twita vakatariya vakatyo mu guhera 2016 gushika umwaka wa 2020 batarigera bahembwa. Aho rero biratangaza abo bene kugirirwa ideni rirerire kubera ko abakoze 2021 gushika umwaka uheze 2023 barahembwe. Rero batangazwa nuko badahembwa kandi ab'inyuma yabo barahembwe, isigura yuko batanabaririwe ayo mafaranga bakoreye iyo myaka yose ikine hafi cyane. Inyuma yo kwitura indongozi zitandukanye mu gisata c'indero ariko bikaba imfagusa, abo bakutsa kivi batakambira leta kwikubita gashi ikibuka ko bamaze imyaka irenga 4 badahembwa gutyo bakaronswa amafaranga yabo. Barashikiriza ikiyumviro imyidogo yabo barashikiriza urongoye indero mu ntara yakubahwa Blaise Pascal Musago yarabishuye yuko leta idaherana kandi icyo kibazo bakizi. Baraduze no hejuru bashikiriza umushikiranganji nawe nyene yaravuze ati naho mwatevye kuyaronka kubera harimwo ubusembwa mu maraporo mugaca muyaronswa muri iyi ntunganye y'amahera y'umwaka w'2023. Bararindiriye barabura bakabatakamba yuko leta n'ukuri yo kwibuka abo bakutsa kivi bakoze imyaka 4 hafi 5 gushika uyu munsi batararonka amafaranga. Isoko ryacu muri abo bakutsa kivi rimenyesha ko muri bo hari abamaze imyaka irenga 6 bakora ariko badahembwa gahembo kabo. Urugenda rwa RPA twarondeye Misago Blaise Pascal arongoye indero mu ntara ya Muyinga cyo kimwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana ariko ntitwabaronse. Dani Claire iratwumva. Tuvi Muyinga tugaruke ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abakozi ba kaminuza y'u Burundi basaba ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse muri uku kwezi kwa Nyakanga ryokurikizwa. Iryo tegeko rivuga ivyo kwisungwa kubijanye n'ibohorwa ry'imishahara yaboshwe kuva mu mwaka w'2019. Amakuru atangwa na bamwe mu bahurikiye mu masendika y'abakozi b'iyo kaminuza amenyesha ko ingorane yoba iri mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Emmanuel Niyungeko. Barenga 1800 abo bakozi ba kaminuza y'u Burundi bahurikiye mu masendika SPIB na SPATIB basabishirwa mu ngiro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa mbere Nyakanga uyu mwaka wa 2023. Ingingo ya mbere y'iryo tegeko ivuga ku bijanye n'ibohorwa ry'imishahara y'abakozi bo mu mashirahamwe ya leta bagengwa n'amategeko adasanzwe ico bita statut spéciaux mu rurimi rw'ikinyamazuru. Imishahara yaboshwe kuva mu mwaka wa 2016. Ingingo ya gatatu y'iryo tegeko nyene ivuga ko
kuva hatanguye gukoreshwa amafaranga leta yategekanije mu mwaka wa 2023 ushira 2024 iryo bohorwa ry'imishahara ngo ryategereza gukorwa hisunzwe amanota umukozi wese yagiye araronka kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu kwezi kwa ruheshi mu mwaka wa 2023. Nayo ingingo y'umunani ari nayo ya nyuma y'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu imenyesha ko ibohorwa ry'iyo mishahara ryari gutangura guharurwa kuva mu kwezi kwa mukakaro uyu mwaka wa 2023, mu gihe abategetsi ba kaminuza y'u Burundi kubiberekeye ngo bari bahejeje gutunganya intonde abakozi bahemberwa ko bakazirungikira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta. Abakozi b'iyo kaminuza bavuga ko baguye mu gahundwe aho bumviye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwasubije inyuma izo ntonde. Uyu numwe mu bakozi avyigana. Ikintu gitangaje muri kino gihe katwebwe abakozi twari tuzi yuko tuzohembwa umushahara w'ukwezi kw'icenda dukurikije idokre umukuru w'igihugu aheruka gushira ku mukono kandi yategereza kuca ija mu ngiro aho ishiriwe ku mukono. Ariko rero twagiye twumva abaduserukira muri sendika bagiye kubonana na secrétaire général wa kaminuza y'u Burundi batubwira yuko ngo bagarukanye imishahara bari barungitse mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta ngo babwira ngo nibategure imishahara nk'iyo twahora duhembwa iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ritarasinywa. Twebwe rero urumva ntitukironka n'ico tuvuga. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima kugira ngo twumve ico bivuga ko, ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Hagati aho hakaba hategekanijwe inama ya bose kuri uyu wa gatatu mu kigo cyo kumutanga. Ivyo bikaba bibonekera mu itangazo rihamagaza iyo nama ryo kuri uyu wa kabiri ryasohowe n'abakozi ba kaminuza y'u Burundi. Tugukengurukire nawe Emmanuel Niyunge ko duhereze aya makuru ku kiganiro Ubahuka. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro Ubahuka. Uyu munsi tukaba tuza kuyaga ku cegeranyo giherutse gushikirizwa n'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sévère mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Imbere y'abashinga amateka be n'abakenguza amateka, icegeranyo kivuga ko habayeho nyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'1972 kandi rigakogwa n'umugambwe UPRONA na leta yari ihari ico gihe. Kino kiganiro mugishikirizwa na Josiane Muzaneza. Ubahuka. Ushobora gusigurira abanyagihugu babuze ingene uba muri leadership ya UPRONA hagatwagwa gusa abo ubwoko bumwe ntigisigurika. Vyogenda gute umukuru w'umugambo akaba yateguye inama yo kwica abantu agacahera ko kwiyica? Ibintu bikorwa bariko barakora avec des documents l'appui archive bagiye bakarondera ni kuri ngaho. Utaramenya yuko umugambwe utashinze umuntu ku butegetsi utaburi ku butegetsi ntaco bumaze. Kuwa 18 Nyakanga uyu mwaka umugwi CVR waratanze icegeranyo imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka vy'u Burundi, aho wamenyesheje ko mu mwaka w'igihumbi 1972 habayeho nyabwoko ry'abahutu. Iho nyabwoko mbere uyo mugwi uvuga ko ryateguwe ryongera rishigwa mu ngiro n'abatutsi biciye mu mugambwe y'UPRONA wari ku butegetsi ico gihe. Mbega vy'ukuri ivyo uwo mugwi washikirije niko kuri? Mu kiganiro Ubahuka cyo kuri wa 26 Nyakanga umwaka wa 2023 twashimye kwifashisha bamwe mu barundi bari mu nzego muri ico gihe hamwe n'ababonye uko vyagenze kugira ngo bagire ico bashikiriza kuri ico cegeranyo c'umugwi CVR. Abatumire bacu ni Charles Mukasi umudasigana, akaba yari mu nzego z'igihugu mu mwaka w'igihumbi 1972 hamwe na Joseph Bizimana umwe mu bacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwo mu 1972. Turaza kugaruka no kuvyashikirijwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka umugwi CVR uhejeje gushikiriza icegeranyo cawo. Kuri mikro muri kumwe na jewe Josiane Muzaneza, ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Intureka zagiye ziraba mu Burundi nizigeze zibonwa kumwe n'abarundi bose, ahanini kubera ko impande zose zagiye zirikwega kwegera ko ahandi naho zikagomba gukingirana ibibaba. Ni nako vyagenze kandi n'ubu bikiriko kubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahekuye abarundi sinzi mu mwaka w'igihumbi 1972.
ubwo bwicanyi akaba ari nabwo umugwi w'igihugu CVR ushimikira ko mu matohozo umaze imyaka igera kuri 4 uri kurakora amatohozo yawushikanye kuko yemeza ko ivyabaye ari ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ihonyabwoko uwo mugwi ushira ku muganga umwe Rudende Biprona wari mu gihugu be no kuri leta yari hari ico gihe. Ico cegeranya ariko kikaba gisa naho cateye amakenga abashinga amateka n'abakenguza amateka bamwe bamwe bakibonyemwo amahinyu n'ibinyoma. Imbere yuko tuduga kwijambo reka mugenzanje Emile Nibasumba abanza twibutse uko vyari vyifashe kuri uyo munsi wa mbere mu ngoro y'amakoraniro iri mu Kigobe. Turamutse tubereka kamere kubwo bubisha bwose bwo kuva ku muzo w'abakoroni. Imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka Pierre Claver Ndayicariye arongoye mu CVR yavuze ko icegeranyo cyavuye mu matohoza yakozwe kuva mu 2018 gushika mu 2022 gihera ku mabi y'agahomerabunwa yakozwe mu ntwaro ya gikoroni yo kuva mu 1896. Ico cegeranyo ariko kigaruka cyane cyane ku bwicanyi umugwi CVR uvuga ko bwakozwe mu 1972 no mu 1973. Iruhande yuko umugwi watoje ukongera ugashika mu kwemeza ko habayeho nyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi mu 2022, uremeza kandi ko hakozwe ivyaha by'agahomerabunwa crime contre l'humanité bikorerwa kiremwa muntu bikaba byakorewe abahutu mu Burundi bwose, abatutsi baba mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika, Makamba na Vugizo mu kiringo cy'iminsi 3 kuva ku mugoroba w'igenekerezo rya 29 ndamukiza mu 1972. Ivyo vyaha byarakorewe kandi abatwa mu ntara za Muramvya na Mwaro. Umushinga amateka Gaston Sindimwo aturuka mu mugambwe Iprona numwe muberekanye ko batari banyuzwe n'ico cegeranyo cy'umugwi CVR. Avant 72 babisha kuri leta kana wa Iprona bavuzwe ntibavugwe no mugambwe bavamo kuko ico gihe mugambwe warumwe mugambwe muri 72 byinshi byegetswe ku mugambwe wadasigana Iprona. Nashatse kuvuga yandandre yuko yari umukuru w'umugambwe abo navuze bari vyegera vyiwe hamwe bahora bavuga ati umugabo wasikana Iprona niyo wishe abene igihugu. Vyogenda gute umukuru w'umugambwe akaba yateguye inama yo kwica abantu agacahera ko kwiyica? Urongoye umugwi w'ukuri no kunywanisha CVR Pierre Claver Ndayicariye yaramwishuye. No babwira nico kibazo musozosubire kikibaza kuko ntushobora gusigurira abanyagihugu babuze ingene uba muri leadership ya Iprona hagatwagwa gusa abo bwoko bumwe. Ntigisigurika muri direction de Iprona harimo abahutu n'abatutsi mugabo baje guhagarikwa nabo ubwoko bumwe. Ico cegeranyo kigizwe n'impapuro zirenga 19,000 cyashikirijwe no mu CVR kigarukira ku mabi uwo mugu uvuga ko yakozwe gushika mu 1973. Urongoye uwo mugwi Pierre Claver Ndayicariye akaba yavuze ko bazobandanya gukorera ku yandi mabi yakozwe inyuma yaho. Nijisho mu gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. Uwo mugwi ugiheza gutanga ico cegeranyo urongoye inama nshinga amateka Honorable Gerard Ndabirabe yaciye yihutira gukenguruka no gukeza CVR acambera nuhirirwa n'urongoye inama nkenguza amateka. Emmanuel Sinzohagerawe yanagiriye ko yemeza ko ivyashikirijwe n'uyo mugwi ari ukuri kuzuye. Le travail yakozwe mu buryo by'ukuri bwimbitse cyane. Kwebwe dukoraniye hano ni kimwe dushobora gukora muri bibiri turemeza kino cegeranyo dushikirijwe n'umugwi CVR canke tukagihakana. Tuvuze ko tucemeje no kubihuza twemeje ibirimwo muri dans toute sa globalité. Muri ico gihe ntituza kugenda turavuga kuri imwe no kuvuga ko tuba twemeje icegeranyo nk'uko tugishikirijwe n'umugwi CVR ko tukigize natwe twemeranyije nabo kw'ivyo badushikirije natwe tuvyemeye. Ukuri gusa ni kumwe nyizera yuko by'ukuri ibintu bikorwa bariko barakora avec des documents l'appui amaquette iki bya amarchive bagiye bakarondera ni kuri kuri ngaho. Nibaza ko abarundi by'ukuri igihe cyo kunyegeza ukuri
gikwiye kurangira abantu ni kahise kacu nubwo ari kabi kababaje kabishe turakwiye kwemanga c'est notre passé ntituzogahunga mugabo twemere ukuri kutugire kuduhe cette liberté kutugire libre. Ariko naho biruko mu burorero bwafatiwe ko na Pierre Claver Ndayicariye nk'urongoye uwo mugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR mu kwemeza ko ivyabaye ariho nyabwoko hari ubwamirirwa kure na bamwe mu bakozwe ko cane nayo mahano. Muri bo harimo Bizimana Joseph umurundi wo mu bwoko bw'abatutsi yakitse ku icumu mu ntara ya Rumonge. Aha amenyesha ko uretse ko bigaragara ko uyo mugwi uvuga ivyo utakoze kamatohoza yimbitse ngo sinagaseseshwa rumuri ko uhengamiye ku ruhande rumwe gusa rufise inyungu rubironderamo. Navyumvirije ariko mbanza kwibaza mbega severe iyo manda irayifise canke ubwo bushobozi irabufise bwo kugira amatohoza muri iki gihe uyu munsi mbega ibisabwa kugira ngo iyo severi ibeho byarakurikijwe ko yari ikwiye kuba ari iraba iby'ubutungane ko atabutungane burimwo ko yari ikwiye kuba ifise abantu batagira aho begamiye none ubu ko atabarimwo mbega ko ivuga iby'ubwoko butatu mu Burundi mbega kuki atabandi banyamahanga batagira aho begamiye barimwo baza amategeko mpuzamakungu kuvyerekeye ubwicanyi bw'agahomerabunwa n'ihohotera ry'agateka kazina muntu ntabarimwo jere ku bwanje nk'uko ndavyumva uyu muntu ntaba akwiye kuja ku isunzu ry'inzu ngo atangure kuvuga ngo ivyabaye ibi n'ibi ari uruhande rumwe gusa aserukira leta gusa yamutumye adaserukira abandi batari no muri iyo leta ariko aratoneka inkovu n'ibiguma by'abantu bagifise babuze ico gihe cya 72 birababaje ku Burundi ko abantu bashobora gushinga imirwi bashaka bakayita amazina bashaka nk'ivyo vya severe nyene kandi batarinze gushiramwo abandi bose mu byo bari barumvikanye. Ico novuga mu byo ndabizi ko naho ntari nkwiye kuvuga kuri ivyo bintu kuko nari kuvugana n'abantu bafise ubwo burenganzira babifitiye ububasha mpuzamakungu kandi buduriza bose ariko ntacyo ndabivuga. Uyo muntu yitwa Ndayicariye ariko aravuga ngo habaye inama itariki 27 z'ukwa kane 1972 ngo harimo umuhutu ngo yitwa Misigaro yari umukomanda w'iyo kambi. Mbega dabo kimwe coco nta kambi yari iriho hari gendarmerie icyakwiye kukimenya ko ata kambi yari iriho hari gendarmerie ego nivyo yaritwa komanda ariko ntabwo yari ikambi y'igisirikare. Ivyo vyaje kuza mu nyuma vyaje kurongorwa n'abantu bamwe ntagomba kuvuga amazina kuko ntabwo nasabye uruhusha canke abasigaye muri bo ngunda basaba uruhusha oya ariko siwe yari komanda w'igisirikare ko nta gisirikare cyari hari yari komanda wa gendarmerie hari ivyo nivyo abari bahari barabizi. Uwundi yagize icanegura ni umudasigana Karoli Mukasi umwe yari mu ndongozi z'umugambwe Uprona wegekwa ko igihonyabwoko yemejwe n'umugwi CVR. We anavuga ahubwo ko uretse ko atangazwa no kubona uyo mugwi w'igihugu uheza kumenyesha ko abakoroni barongoye igihugu cy'u Burundi bakoze amahano atagira uko angana mu nyuma ukifashisha ivyegeranyo vyanditswe nabo nyene yisabansi mu kwagiriza umugambwe Uprona kuba ari wo wateguye ukongera ugashira mu ngiro ubwo bwicanyi bwo mu 1972. Aha yasanzwe arongoye muri kino gihe ikigo cyo gutohoza no gutambutsa intahe n'ingingo Centre de Recherche et Observatoire Mwambutsa Bonne Gouvernance mu gifaransa yanagiriye kasaba uyo mugwi kuvavanura n'imvugo yo gufatira abantu mu kivunga kuko ariyo yamye kwegera Burundi mu kaga. Ibyuko mu 72 abahutu bishwe aribo barondegwa kugira ngo bicwe ko aribo bapfuye mu byukuri yuko byakozwe n'umugambwe Uprona ntibiva muri CVR no byanditswe n'uwitwa Harwa Jean Paul we
yari umukuru w'abakoroni b'ababirigi mu Burundi yavuze ko abatutsi bo muri iyi ntara aribo bishe abahutu hanyuma mu Burundi iprona ikica abahutu ati mu Rwanda byabaye ku munsi mukuru w'abatagatifu bose mu Burundi kuri Pentecote muce mwibuka yuko itariki 29 n'iminsi ikurikira ntihari kuri Pentecote no kuvuga nta muhutu yarondewe ico gihe mu buryo twabonye mu nyuma bwabaye ubu haruwa yitirira la Pentecote ibi bintu by'ugwanko by'ugushaka guhonya abatutsi navyo nyine biva mu bakoroni Hans Meyer yari umudage yandikira abiwabo ababwira ibyo mu Burundi avuga ati gusirimura abarundi na cyane cyane kubigisha ijambo ry'Imana muri ngo baba bakiriso ntibizoshoboka ngo tankere batutsire niyo ico gihe uwatwara Burundi yarinde yari umudage mu nyuma hakurikiye ndi umubiri abo batutsi avuga batwara Burundi ni bande kuko colonisation ntiyigeze igirwa n'abatutsi bo mu Burundi colonisation ntiyigeze igirwa n'abahutu ni bimwe rero nabwira nti umuntu araza agakora amakosa agaca yitirira la victime agaca yitirira uwo yisha agacavuga ngo mu by'ukuri ni wisha abantu ni nkibi bazahubwira ngo abarundi baricenye none abarundi ntibicaga hariho uwica n'uwicwa nta mpande zose ziba hari impande y'abakoze uruhande rw'abakoze ibyaha batonda imbere y'abajiji bagize Imana abavoka bakabinyuma yabo ni nabwo rukiza ubwo butungane butabaye bwari bwatanguye n'ivyo procureur yavuze ati nimuzanira abantu bakotiza batanga intererano muri ubu aho kumuzanira abo nta n'umwe bigeze bamuzanira dayeri baciye bavuga ngo murondere mu bahutu ikibazo rero cyama kiraho bakubwiye ngo genda unzanire abakotiza muri ubu ni nk'ubejo nahijya ejo umunsi sendede yosenyuka bawubwira ngo genda utuzanire abasendede n'imbonera kure ugaca ugenda ukavuga ngo ngiye kuzana abahutu ibara riba riguye uwo uzoba uri wese ibi rero ndiko ndaburira aba bantu b'abajournaliste n'aba bandi bitwa ngo na maligue aba bose les influenceurs aba bagira ngo bagwanira agateka dushobora kugwanira agateka kazina muntu utaramenya gutandukanya Frodebu CNDD iprona n'abahutu n'abatutsi kuko aho niho hava ingorane mu 72 abahutu barishwe mugabo bagapfa kubera icyo kinyoma cyuko bitiranijwe na ubu iragatsindwa abahutu barakaramba nico gituma uyu arongoye severe n'umushumba wajya byarusha ntibazi gutandukanya iprona n'abatutsi aha nashaka kwibuza ikintu kimwe kugira ngo umugambi uri ku butegetsi utegerezwa kuba ari wo washize ku butegetsi umuntu ari kuratwara nkajya bakubwira ngo Republique Islamique no kuvuga idini Islam niryo riba ryashizeho umukuru w'icyo gihugu none ndabara nico mbere bagaza nabo yo yabashizwe ku butegetsi na iPro nuko uwo byemeza ni cyangwa uwo kwemeza yuko imigambi amadiskuru programme yagigwa na micombera afashe igihugu nabagaza afashe igihugu nawe yaba yagiriwe mu nama z'umuganga wadasigana tureke kuja mu bindi byuko hoba harabaye inama nkazijya zo muri Frodebu hoba harabaye amadiskuru nkagiye muri Frodebu niki yo kuvuga ngo muramara abahutu ngo niwo mugambi dufise iconica utaramenya yuko umugambwe utashize umuntu ku butegetsi utaburi ku butegetsi ntaco bumaze mbega none koko igihonya bwoko rivugwa no mu CVR ryo baryarabaye nimba ritabaye ubwo bwicanye bw'agahomera bunwa bwo kwitwa gute bwakozwe bwongera butegurwa nabandi inyishu ni mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tuzobashikiriza ku munsi wa kabiri uza aho bano batumire bacu bazoterera n'ivyiyumviro by'icokorwa kugira ukuri kuja habona maze ako kabi kabishe ntikazongere kuba mu Burundi hagati ya bonse rimwe ndashimiye bano batumire bacu ari bo Karoli Mukasi hamwe na Joseph Bizimana badufashije kuremesha kino kiganiro nshimire kandi namwe mwese mwari muduteze yompi Josane Muzaneza nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha
ubahuka. Urakoze Josiane Muzaneza nkengurukire mwebwe mwese mwari muduteze yombi bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije gutorokanya aya makuru nibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira tankomanzi ndabashimiye Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri micro ndabike banuye giraho muba mwubahwe na gahwana